vestiaire yiwe. Le problème iri muri vestiaire y'uyu mugabo witwa Xabi Alonso. Kendrobe match bari bakinye ku mugoroba irademontra neza ko ikibazo kiri muri vestiaire gusumba ivya tactique gusumba kwa bakinyi batumvyume. Donc ikibazo kiri muri vestiaire ni nkaho kuko aba bakinyi bari professionnel cyane se nk'ibi byo ngaha mu Burundi yo habaye ko exploser duhita tubimenya. Oya Aba bakinyi bari professionnel ku rugero rukomeye cyane barihorera ku buryo barihorera kabisa. efe zose z'ikintu kibi kiri muri vestiaire kigaragarira kuri tapi vert. Mugabo ushobora kumva mu itangazamakuru Jude yagiye kuvuga ibintu cyangwa Vinicius yagiye kuvuga ibintu yavuze avuga vyiza ni yavuze avuga vyiza bivuye ku munwa ariko mu mutima mugabo mu mutima atari byo kuko nk'aba bakecuru barugura umwana ati tsamo yarenga terera akapfa urumva for example match ya Olympiacos yaheze Yego Vinaja mu itangazamakuru ati nous sommes unis plus que jamais. Twunze ubumwe birenze uko twigeze kubwonga. Birenze uko twigeze kubwonga. Urumva? Aho nyene Federico Valverde premièrement nka capitaine azo kwamara kino gitambara umwanya munini cyane gusumba Daniel Carvajal kuko uyu mutama yihorera muri infirmière. Akora declaration. No nibaza ko na saison yiwisa ne tangwe kumera nabi kubera ko nk'ubu Trent yofatisha biragoye ko Daniel Carvajal kuko deja biranagoye ko tumwizera amezi abiri akomeye azosigara kinishwa nyene kumwe umuntu mugirira impuhutika ndamaka ati uyu muntu no muri genre tumwubahe tumwubahe ugravye Federico Valverde nyuma match Olympiacos akora declaration iri officielle aravuga ngo asubiramo rya jambo Vinicius Junior na Camavinga bavuze bati twunze ubumwe gusumba uko bitari ati vyuko tutunze ubumwe ati vyuko hari kibazo muri vestiaire natwe tuvyumva mu binyamakuru. Urumva natwe tuvyumva mu binyamakuru mugabo wanashaka reka tugaruke nyuma kuri match ya Olympiacos. Equipe kubanje gitsindo urakigomboye gusha ku mota 32 ni 3-1 ariko match iraheze kuri score ya 4-3 kandi match irangiye Madrid ariyo iri expose gutakaza nayo mu rutagara kuri 3 ngo bagaburire rimwe kuko match ya Olympiacos sibo wonye na Xabi si wabonye match irarangiye iyo babongera nk'iminota nka 10 iyo baza kongera iminota myinshi Olympiacos yari kudemontra ibindi bintu match yaheze amazi agera mu izosi cyane kabisa aho deja ariho message ibitanzwe on ivoye abakinyi equipe igana ku mota 80 ari 4-1 ariko igaheza match iri muri 4-3 kuri Olympiacos nabonye agendeka muri bujya buryo ahantu d'abord ivyo kumbarira ngo uruva ngo muri axe yari hagaze ngo Carreras na Dean nako na Raul Asensio franchement paradis simjemera ndubundi ngaruka kuri message vestiaire mugabo twa Xabi Alonso iri kirerekana kandi buriya abantu bagumye bifata nk'ibintu bisanzwe nk'ibintu vyoroshe ariko franchement ibintu vyoroshe muri vestiaire equipe yitwa Real Madrid. Oya ivyoroshe isi umupira maguru wanashaka muri board equipe yitwa Real Madrid bareke gufata ibi bintu nk'ibintu vyoroshe kuri equipe ku mugabo witwa Xabi Alonso n'ubujya banye n'abakadre bino equipe kuko vyose bigaragarira mu kibuga equipe nta kwitanga igifise Real Madrid nta kwitanga igifise equipe nta collectivité igifise mu kibuga buri mukinyi wese wa equipe yitwa Real Madrid ari mu kibuga ademontre ibintu vyiwe uko avyumva. Je kurande wanje buryo uko nkunze kubona muri Real Madrid mu bijanye n'ino mikoranire Michael ko aravuga birasa naho ikibazo ca mbere gihari nuko abakinyi ba club bumva ko ikibazo ari bo gikosora mbapara ibintu biriko biraba muri Real Madrid akumva ngo ni je no bikosora gegeza gukina garuka cyane nyuma rondeza ingina afasha ba Vinicius Junior Vina akavuga ngo ni je no bikosora ukabona ngo ariko rakina yitanga ku ruhande rw'iwe mugabo ni ariko rakina yitanga de façon collective atakini wiko biratanga abantu babonye Eder Militao ngene ariko rakina yumva ko ari we yo bikosora mu busatirizi hagati mu kibuga n'inyuma muri defense
umwanya mukamubona mu busatirizi umwanya mukamubona umwanya mukamubona akumva ko ari we yobikora ariko siko bikwiye kugenda d'abord ugasanga de façon individuelle bivuze ngo equipe nta consigne z'umumenyereza zifise cyane nubwo naho zifise ni kakandi kabarimwo urumva psychologiquement ko kumva ngo uyu mumenyereza nubwo tubanye hariho ibindi bintu iyo turi muri vestiaire bitariko biragenda neza ivyo bigatuma rero buri mukinyi wese ageze mu kibuga yo demontre ibintu mu buryo bishakamo kabisa no mu buryo avyumvamo je kubera kurande Rwanda gendura be Kylian Mbappé mu kibuga imisi atameze neza muri match twabuze Real Madrid ariko kandi sinawe gusa Rabagula Arda sezo gitangura niba hariho umuntu yatwizeza urwego rukomeye cyane rw'umugabo witwa Arda Gora c'est bien le tout Xabi Alonso ariko no munsi nakubwira ngo Xabi nyene nyirubwite niwe ari gusubiza urwego inyuma rw'umugabo witwa Arda Gora ntabwo nabambeshe ibice 90%. Twabigarutswe gatari gake Jude Bellingham yagarutse Sosthene Jude Sosthene Gula ariko raba rikara bikora mara ku munani mara ku ruhande yumva nkaho Arda Gora arabwirizwa gutangura mu kigo kwa Real Madrid basa nababuze n'ukuntu banakina na burya Jude na basa nababuze n'ukuntu bakina na Jude Bellingham n'umugabo witwa Arda bakabandanya kwifundikanya mu bisanzwe burya Arda urabe araraba Jude Bellingham ariko arakina kibaza ngo uyu munsi none je ndiko ndakora mfise hori yihe mu kibuga hanyuma Jude nawe akagerageza kwitanga mugabo ukabona ko hari ukuntu bagomba kugwana ko binatuma rimwe umugabo witwa Jude Bellingham ashobora kuba mwiza Ardagire ntaboneke mu kibuga canke wa munsi Arda nawe abonetse cyane agacayo kipacha kibanza cha Jude Bellingham Jude agacabura mu kibuga warashaka je nibaza yuko mboya amacafata ijambo naco komeza igikomeye je ndaza kugaruka kuri Jude Bellingham kuko ateje ikibazo muri tactique za Real Madrid no mu Bwongereza batangwe kumuduta ko tayari umumenyereza hariyo sortie mediatique yavuze abantu bari kuri kote yiwe abandi bakaba bari kuri kote y'uwundi bivanye n'abarijende n'amaraso baba bafise so ariko hano mu Bwongereza oho nibaza ko ni kajya kantu kabaye hagati we na Tuchel igihe amusohora mu kibuga Jude akerekana nk'utaranezere gusohoka mu kibuga ni Thomas Tuchel mbere yigeze kutamuhamagara kandi yanamuhaye message iri clair ati wewe na Rogers n'uyu mukipeti wa Man City bamwita Foden ati ntabwo muzigera mutangurira mu kibuga rimwe yeah of course ivyo yaramaze no ko bivuga umugabo witwa Thomas Tuchel mugabo ariko kandi anafite amasosho menshi gatushel equipe nziza bivuze ngo wanashaka peut-être abantu twokwimvira Jude Bellingham gituma tatanguye mu kibuga dushingiye muri profile ya equipe akinamo mugabo wanye Morgan Jazz hagati mu kibuga bineka rakina franchement parlant kinyi mwiza uyu Foden cyangwa Phil Foden bivuze ngo na kintu wavugiriza Tuchel kandi ari muri selection rega bivuze ngo on sélection mu kinyi mwiza du forme du moment ufata mwiza mubeza bahari mwiza muri ako kanya ari bisanzwe burya ingingo za kucuzi mu jijura vyiri zitatanze of course bitandukanye rero no muri club ariko non plus hargiye na mwiza umwirengagiza bivanye n'ivyo nese muri Espagne ugira mwiza ni ariko be umunyezamu mwiza si wa Arsenal ariko yaravuze ati la kara ariko mugabo kandi beza bose utahura ivyo nkina n'ubu beza bose nabwo bagomba kwisanga muri selection kuko nemera ko umukinyi mwiza nuhuza na tactique z'umumenyereza of course ijana kwijana urumva kuko buriya attention kandi buriya muri equipe nationale ntabwo umukinyi atava gutakaza kibanza mu gatakino uba umushinja ego nk'ubu na Simon nta kintu kimwe cyo kumushinja mu mvuga ngo namukuye mu izamu rya equipe nationale yafashe mu izamu rya ntuza rya Espagne akiri muto mu bakiri bato of course adugana n'aba U17 aba U21 kugeza muri equipe nationale y'abakozi gusa nemerango David Raya warakwiye umwanya muri equipe nationale guhora mu bintu buri munsi byabona Simon nivyo n'umukinyi mwiza ni nimero imwe mu izamu kwa banaruha ngo umuntu aruhuka uriya azomera nk'umwe wa Barcelona muri ntunzi muri Alemanya inde Ter Stegen hari gihe mukuru w'abakurusha ukavuga ati rekaraka ugacugira n'amahirwe make ugasanga generation zitandukanye kakantu gato yeah of course kugira zove mu ngwa kubise biragoye ni wanashaka ubujene avuga ngo Stegen ariko nakora wanashaka Shwambi kuko wari wamwanya ni muri buri wo kwisanga ariko arakina mondial nka nimero imwe mu izamu cyane mugabo izi shwari karakora zo kumira kuri equipe ya FC Barcelona yamaze kumugira nimero 3
biragoye sino navyumvisha Julian Nagelsmann afashe ingingo yo kumutwara ngo mushira mu izamu ese yoba mujanye ugira Biragoye. yamuboneye nimba Manuel wazo wari azoba ameze neza muri Bayern ari karakara nasa ari karakara Manuel bazurubwira ati va muri retraite azongera ati va muri retraite ngukine cyangwa tu David Bowman bihere biheze mugabo cyane kabisa iyo aza ko ari karakara ni muri uri nk'umu Marc Andre Stegen yokomera gusohoka muri equipe akavuga ati je nabwo ngiye muri Galatasaray ndagiye mugabo uyu mwanya gukira ndaburonga nakora kimwe cyatuma Julian Nagelsmann mu kwezi kwindwi cyangwa kumunani atamutwara muri yoreka kugenda nka nimero ya mbere kagenda nka nimero ya kabiri of course yogenda kandi yo nakina wanashaka so tuje kwa Mbuyamba agenda angiriza kintu kimwe Xabi Alonso premièrement équipe jewe sinda iconsidera nk'imurengeye nkuko abantu bako barabivuga ahubwo ikigoye kuri we ni management uburyo managing equipe uburyo agomba kubana n'abakinyi b'abakadre muri equipe yitwa Real Madrid kuko biratandukanye cyane ijambo ry'umugabo witwa Carlo Ancelotti umenyereza yatwaye igikombe muri Milan AC umenyereza yatwaye igikombe muri Chelsea umenyereza yatwaye igikombe muri Paris Saint-Germain umumenyereza Real Madrid yavuze ngo turagura clause yawe uri muri equipe nka Everton ugaruke muri equipe yitwa Real Madrid ujo mugabo witwa Carlo iyo municaranye muri ko muraganira cyangwa reka arakubwira ikintu iryo jambo rero rakudyakira selo n'uburemere urivuze afise mu maso yawe aha rero niho umugabo witwa Xabi Alonso atabaye male au niveau y'uburyo agomba kubana na equipe yiwe Swad nigeze kugana n'umumenyereza umwe nkaha arambwira ngo umukinyi adeteguye neza psychologiquement umukinyi atameze neza mu mutwe nagira ikintu na kimwe uzigera witega kuri uyo mukinyi hakina amaguru uretse ko amaguru azoba akomeye komanda ni mu mutwe urumva uretse naho amaguru yabakomeye ahandi hose umutubu ukameze neza mugabo still umutwe hiwe hatameze neza ibyazoguha na maharage nibire bintu maze bisini ko navuga for sure 100% ku mugabo witwa Araujo Jesse muzi nka mubi yasumu defenseur mugabo Araujo arashobora ko afise ikibazo psychologiquement nimba giterwa n'umudamu nimba Araujo afise ikibazo psychologiquement ari kengera muri we kuri match zikomakomeye agira ikibazo n'ubugwayi bukomeye cyane n'ubugwayi bukomeye sinzi ko ku munsi w'ejo waravye muri no match nyine ya Real Madrid umukinyi yitwa Eder Militao hari umupira ari muri surface de réparation agomba kuja kukubita n'igishuti gikomeye mugabo sinzi nyene ukuntu nyene avyumviriye ukugura cetera subira inyuma arakuramo ati je ngasi shobora gutera kubera ko shobora kugutera turaza kubigaruka mwene iteka yatubwiye ati ibintu vya mbere vyatumye Jose Pava muri Turkiya kirikare muzungu yaramagara ambwira ngo umukinyi wawe ni mwiza mubononze bose muri staff yego muri vestiaire niwe mukinyi wa mbere mwiza mfise mugabo umukinyi wawe ntiyemera ntiyiyumva urumva n'umukinyi mwiza dutunze muri vestiaire yose mugabo atiyumva mugabo umukinyi wawe atiyumva ati ivyo rero biragoye ko tumugira rero je ndangiza kuri Xabi Alonso ikibazo ni kimwe gusa management ya vestiaire yiwe nimbi management ya vestiaire ni yabambi biragoye yuko kuri tapis vert bademontra ikintu kiza wanashaka binahagaze no mu butumwa tanga kuko ça fait match zibiri nase Barcelona gatso mu yambere yego ça fait match zibiri statu ni statu yanganije statu muri La Liga Santander oya ndiko ndavuga match zibiri akenya aziscore mu adversaire urumva match zibiri akenya aziscore mu muhanganye we yabonye amanota ni mugoroba ho yarabizi ngo ni ntakaza amanota 3 tayari Barcelona mu kibanza ca mbere ivyo yagiye gukina abizi aha rero ni ucishingira kuri message umukinya aba yatanze nako kuri message umumenyereza aba yahaye abakinyi mbere ya match tu joues deux fois unzi neza yuko mu adversaire wawe yatsinze match
twavuye kuri El Clasico ariko inyuma wacu amategeko kurangahe 5 for sure cyangwa 6 5 points 5 points ariko uyu munsi niwe yasigaye inyuma ariko uyu munsi niwe usigaye inyuma urambwira nk'uko Barcelona hamwe yo kigirira amahirwe kwa kabiri gatsinda equipe yitwa Atletico de Madrid wewe uri Xabi Alonso urongera kubakura ryari mu kibanza ca mbere ese warakina nande na Bilbao en plus de cela unava kwa Bilbao uje kwa Celta siko muri weekend utuva kwa Celta uje kwa equipe yitwa City kandi franchement naho City kiratsindwa mugabo nta bubi nk'abo bwa Real Madrid ifise biragoye City barakina mu ndwiza muri deshambre bazotsindwa bose yo match urumva ça veut dire ngo Xabi Alonso management equipe yiwe yanse guhuza n'amakadre vyanse kuko abakadre bariko batangira message muri match mu kibuga uravye ibintu Federico Valverde karakira mu kibuga uriyumvira ngo ni wa Fedenzi yaratakaye nivyo Vinicius Junior ariko ari De Bruyne nk'umukinnyi mwiza the Brazilian samba boy ashobora gucenga mu 2-3-4-5 mugabo za precision za Vinicius Junior ubujya waracenga ubujya warata atesha umutwe adversaire ubona ko ari presque zero Jude Bellingham ukwitanga kuye mu kibuga kwa kuntu urabona Jude avuga ngo Mbappe vyo kwanka na Vini bikanga wenda na Rodrigo gitangura mu kibuga bikanga mugabo nande ndisuppose nka nimero igira kanaho hafi wuko no tumashiramo n'umutwe bakawumena mugabo igitsindo kikinjira kwa kwitanga kwa equipe yitwa Madrid ntago igihari wanashaka reka bikora unumusageza atangura kwiyumvira Fran Garcia gusura kandi mu kazi cya Carreras muri match ageza Antonio digava mu mvura tantra mazitatu zitanafise agatangura match jena ndangiza management y'umugabo yamaze kumunanira mvuze management no guhuza kwa n'abakinyi baba cadre muri equipe yitwa Real Madrid ikirano tagikosora kiramunungika kirikare muri equipe yitwa Real Madrid ikiringira kabiri ni message abakinyi bahabwa avant match abakinyi bahawe message imeze gute bagiye mu kibuga bazi ko bagiye gukora iki nibiga twabonye vyaho umukinyi wese yiba kuko uko avyumva nuko bishaka akaba ari vyakora mu kibuga so that one rero mvuga ngo harageze yuko bonde equipe yitwa Real Madrid yo yamuhaye uburenganzira bwo gukora buri kintu cyose uko acumva siba mugiye bati tu vas faire ce que tu veux atu abakinyi bose bari muri decision zawe turagushigiki nico gituma urumva ati decision zawe zose turagushigiki ubwo burenganzira urumva ariko tension tuzoma uburenganzira bwo n'abari umusaze mu gufata ingingo zimwe aha rero mu bisanzwe je mbona ngo ntiharagere ko ibikombe biganigo kuko igikombe ni buri kiragwanirwa mu kwezi kwa mbere bahajya bavuye muri Super Coupe bavuyeyo Super Coupe Espagne nikino mu umenga bazokina tariki zino uyu mwaka mu kwezi kwa mbere hariya nyuma ya Super Cup niyo mpamvu mugarutse guhanganira ibikombe yego attention mukeba yagarukanye inkota ziwe zose nimba Garcia yagarutse mu izamu turiko turabona F no munsi biriko biratanga kuri equipe yitwa FC Barcelona yari yanavuze no mugabo witwa Frank Jewe nipfuza kuzorangiza umwaka ndi mu kibanza ca mbere urabona ko umugabo witwa Sosthene ahagaze mu izamu biratandukanye na Garcia no musore mu izamu kwa Barcelona tu ne peux pas faire n'importe quoi mu izamu kwa Barcelona ahagaze mu Garcia uko bigenda kose aracereka aragongwa nako kana ko kumva ngo défense centrale ndayihagarika gute mugabo transfer Pedri Gonzalez yamugaruye mu kibuga hagati Dionga arakomeye Rafinha yagarutse bivuze ngo wewe uri kurasamara mu gihe ton adversaire yigeze kumara igihe ari mu ngorane z'urutavanako umwe ava mu mvune ndasubira mu mvune ariko bikakurana ne muri gutsinda kandi warufise match zito unganije na Leo Vallecano ukanganya na Elche ukanganya na Girona warumanya yo guprofita Barcelona itameze neza kugira ngo ndi muri buri ushiremo écart none kuri izo match zito niho vyankiye wisanza bwo Barcelona yongeye kandi gufata umwanya wa mbere yego iri kosa yakoze d'abord yo gufata umwanya wa mbere kandi sizi ko Madrid ibuze kumwihanganira nka equipe yagize saison barashomwa kweza bwana papa